Abakunzi bacu turabaramukije tubaha n'ikaze kuri Wise Woman TV. No musi rero nkuko mubizi twabazaniye akandi kantu k'ubwenge. Murabizi ko ari Wise Woman TV, iteleviziyo umugore w'ubwenge. Cyo gituma twabazaniye akantu k'ubwenge dushobora kuba turayagako nk'abakobwa canke nk'abamama abakenyezi. Ako kantu k'ubwenge rero sinakandi twashaka tuyage ingene umuntu ashobora kugira akabiri karemvye udakoresheje ibintu vyo kugirira ingaruka mbi. Murabizi ni vyinshi abantu bakoresha mugabo ugasanga vyakuzana ingaruka mbi usigaye uricuza mu nyuma. Ariko no musi akantu k'ubwenge hagati ya twebwe abakenyezi, akantu k'ubwenge twashaka tuyage ushobora gukoresha kakakuzanira akabiri karemvye ndetse n'akayobe kakaza ubikeneye. Ako kantu rero sinakandi ni indimu. Urafata indimu ukayikatamo kabiri. Indimu twese turayizi, ni camwa abantu benshi barayizi. Indimu ukayikatamo kabiri, hanyuma umaze kuyikatamo kabiri ukaca ufyonda umutobe w'indimu, ukawufyondera mu kintu. Indimu imwe yonyene ugafata umutobe wayo ukawufyondera mu kintu. Hanyuma rero umaze kuronka umutobe uca ufata agapampa. Ipampa murarizi mwese rijya bakoresha kwa muganga, amafarmasi bararidandaza. Ukaca ufata agapampa ukahajya mwijoro ugera uje kuryama ugafata ukisiga. Ufata ipampa ugakoza muri ya ndimu ukaca wisiga, ukisiga mu maso hose ukisiga. Hanyuma uhejeje kwisiga ucurindira iminota 5. Iminota 5 uhejeje kwisiga wa mutobe w'indimu mu maso hose wakwije, ukacurindira iminota 5 yonyene. Hanyuma ukaca woga, ukaca ufata dushe. Aho rero ivyo birashobora kuguha akabiri karemvye, ucubigira gatatu mu ndwi. Kenyezi b'ubwenge dukoreshe rero indimu n'ipampa twisige kugira tugire udupolisi, tugire tubiri turemvye ata bintu bishobora kutugirira ingaruka mbi dukoresheje. Hanyuma twisere neza, sibyo none?